flop. Ego ibyo ni ijambo ryonyine nokoresha kugira mvuge irya concert ya Chameleone yabaye kuri ETS Kamenge idimanche iheze, naho benshi mwashatse kutubesha mutwereka amafoto ngo hari abantu murahenda abantu batazi ETS ukuntu ingana. En même temps byari kureka kutamera nkuko gute, nta promotion ikwiye iyo concert yahabaye. Benshi twamenye iyo concert uwo munsi nyene wa concert, kuba hari Sadbi, Linoji, Kiriko na Double J n'abandi ntaco byahinduye. Rero flop nta bintu byinshi no bivuga ko twizere tuko ama concert hari imbere azokurikira azomeze fresh gusumba iyi inye. So guys, uno musi rero nagomba kuvuga kuri sujet namye nshaka kuvuga kuva kera, ama featuring. Kubera iki hari zike nizo turonka, kubera iki bamari babandi nyene uburyo ama collabs yabuze kugira umuziki wacu ushobore gutera imbere ushika no mu mahanga. Ivyo akabyo tuza kora uno musi. Mais avant yuko dutangura video, petite annonce, Gladys Iglesias is back. Kubatamuzi no muhapezi gospel kandi abizi cyane, yaramaze igihe ataboneka cyane, ariko ubu azananye inguvu nyinshi hamwe n'indirimbo yonshasha umwe. Reka twumvirize gato. Twala puta no musaya. Did you wanna leave? Just die. Ngubwiye ko naba mu misaya. Je narahura n'umwami wa fire. Hakuri besiki ya hayataya. Eka nuwarinza futa na rataya. Na bimwe nazika na bimwe navika. Hola zuka na bimwe na trika. Na kumwe na foka na kumwe na goka. At the end the messiah called me sweetheart. Top sana. Kuri kote ya prod nayo agira good job comme d'habitude. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Iyo uriko uraraba industry yo ngaha y'umuziki niho ucubona ko hari ama collaboration makeya hagati y'abartiste bacu, kandi nkuko nabivuze kare mu gihe naho aba ahari usanga yo babandi nyene. Akarorero ni kangahe mumaze kubona ama featuring ya Mona Warda, Dramati, B-Face, Kiriko na Double J, DJ Phil Bite, etc. Simvuze ko ari bibi, oya wanashaka ni vyiza, gusuzumengo ni cercle iri fermé. Bon, sinzi ukuntu bisigura, gusumenga nyene hayakanu kikimenyane hein. Et pourtant featuring nakaryo keza ko kwagura public no gucréer ama morceaux ari plus riche musicalement. Uburorero Big Fizzo na Sadbi, Wezere, Miss Erika, une pensée pour elle d'ailleurs, en featuring na Sadbi nyene. Je le sais, je le sens, je le crois que tu habites dans mon cœur. MB Data na B-Face Kurukuta, DJ Phil Bite, Fabulous na Kingorongoro, Twimare. Bref, ama exemple ni menshi. Ikindi kintu twakwifuza kubona mu muziki wonga nuko hoza haraba plus de collaboration n'abartiste bo mu bindi bihugu. Dufatiye akarorero nko kuri Diamond. Uwo mutipe yubatse kariyeri yiwe yose ku ma featuring gusa. Nuwe aracabandanya ukamubona agize collabo na P Square, Davido, Rick Ross, Focalistic, canke plus récemment Jason Derulo n'abandi. Résultat, ubu Diamond ari considéré comme une star internationale. Rero muca mumubwira ati abartiste bacu rero ni bakorera ayo makolabo nabo nashike kuri urwo rwego. Oui et non. Il faut kumenya kugira na featuring n'umustar international biratwara amafaranga menshi. Mwagira nivyo kubuntu. Ego birashika ugasanga n'uwo mu artiste nyene international yakwirondereye ngo mukorane. Mugabe ivyo nya bikunda mu gihe wagize hit yazungurutse isi yose. Rero ko ari we ngo akwironderera ngo mukorane ku ndirimbo, ivyo nya bifise amahirwe make. Gusa ufise ayo mahera ni bon, kuko ni investissement ishobora gutuma carrière yawe ija ku rundi rwego. Uburorero bwa artiste bo nga bakoranye n'abartiste bo mu bindi bihugu, Big Fizzo na Mr Lambert, You Got It. You got it. Baby you got it. Wanna take you to Sadbi na Otile Brown, Hug Me. So hug me, girl. Kidumu en featuring na Lady JD, Nitafanya. Et bien sûr, uburorero ni bwinshi. Gusa ugiye kuraba neza muri aba artiste bose ufise amakolabo menshi ni Big Fizzo. Asha Fizzo amakolabo afise nitwe yaharura. Swag Team, Adojo San, Mr Champagne, Jukes, DJ Lewis, etc. Ndabasavye mumbabarire ntitwabamara. Encore plus récemment nige bari kumwe na Melanin Boy. Asha Loga ari ku kivi. Ariko attention, kugize featuring naho yo bari mu star international ntibice bisigura ngo iyo ndirimbo ngo ikikartona. Faut que iyo ndirimbo ibiryoshe, évidemment, ibifise production nziza, promo nziza, akarorero ninde yaribuka iyo ndirimbo. Et pourtant Fally Ipupa si numu star, numu méga star international, ariko iyo ndirimbo ça n'a pas marché tout simplement. En conclusion, dukeneye ko umuziki wacu ugera kure wanashaka ku rwego international, hakenewe
ego abitoye ama collabo de préférence ama collabo n'aba artistes international. Quoi qu'il en soit, Kili CC7B en featuring na Champuru Makenzo igiri kwize 2 millions de vues en l'espace ya 3 semaines. Crazy. So guys, that's it for this video. Mwakoze cyane kwa mwakurikanye iganiro comme d'habitude. Nimba mwagikunze murazi cyo mutegeza kugira mushire ko like, mwongere musharinge, mbwira ama commentaire ni ya featuring mwakunze canke ni ya featuring mwipfuza kubona. Johnson Zerenga, et je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.